Hello everyone, how is it? I hope you all fine. Bite mwese, mumeze neza. Ndizera ko mumeze bon. As usual, muko vyama, today we have another great lesson. Uyu munsi turafise ikindi kigwa gikomeye cyane, which is full introduction. Arico cyo gutanga umwidondoro wawe ukwiye. It means to say your name, kuvuga izina ryawe, your ages, imyaka yawe, your work, kazi ukora, your home address, aho uba, your hometown, intara wavukiyemo, your current hometown, intara ubamwo ubu, your hobbies, ivyo ukunda gukora mu kwisamaza cyangwa utari ku kazi kugira uriruhutsa mu mutwe, your family. It means kuri family ntamuvuga yuko swat wubatse wapfakaye, things like that. So let's start. The way you can give your full introduction, katutangure uko ushobora gutanga umwidondoro wawe ukwiye. Misi yose ugira widondora, tangura kuramutsa abantu. Indamukanya twaraziza hariho good morning, good afternoon, good evening, canke hello, hi, howdy, aloha. Izo zose n'indamukanyo ushobora kuramutsa abantu. Iyo uramukije abantu igice gikurikira n'igiki, ubwa kabiri hakurikira izina. Ntuzesimbye ku kintu icyo ari cyo cyose utahereye ku izina. Akarorero, good morning, my name is teacher FABRICE KINAMOVIES. Icya gatatu ni imyaka. Ni gute wabaza imyaka? Uriko urabaza imyaka y'umuntu umubaza what age are you, what age are you, what age are you, canke how old are you, how old are you, how old are you. Umubajije uti ufise imyaka ingahe, acha kwishura mu gihe afise 25. M25, M25 years old, M25 years of age. Turasubiramo kuvuga imyaka M25 canke M25 years old canke M25 years of age. Dutange mwidondoro wacu kuye gushika ku myaka. Good afternoon, my name is teacher FABRICE KINAMOVIES. I am 25 years of age. Ibikurikira ushobora kubaza umuntu icyo akora. Ni gute ubaza umuntu akazi akora? Umubaza uti what do you do for a living? What do you do for a living? Canke what's your job? What's your job? What is your job? Canke what's your work? What's your work? Iyo ubajije umuntu ibyo bibazo, kimwe muri ivyo umubajije ukora iki. Inyishu atanga. Ari umuganga avuga I am a doctor. Ari umwigisha avuga I am a teacher. Ari umunyeshuri avuga I am a student. Ari umurovyi avuga I am a fisherman. Ari umudandaza gabo avuga I am a salesman. Ari umudandaza gore cyangwa umudandaza kazi avuga I am a saleswoman. Dutange umwidondoro wacu kuye gushika ku kazi. Good evening, my name is teacher FABRICE KINAMOVIES. I am 25 years old. I am an English teacher. An English teacher ni umwigisha w'icyongereza. I am an English teacher. Ndasubiramo. Hello, my name is teacher FABRICE KINAMOVIES. I am 25 years old. I am an English teacher. Turabandanya kuvuga adresse yaho uba, gutanga adresse yawe aho uba. Ushaka kubaza umuntu aho umubaza where do you live? Where do you live?
where do you live, where do you live, cyangwa ukabaza where do you stay, where do you stay, where do you stay, cyangwa where do you hang out, where do you hang out, where do you hang out, isigura ubahe. Where isigura he cyangwa hehe. Inyishu utanga ushaka kuvuga igihugu cyonyine uvuga I live in Burundi. Burundi imisese yamijyana na in. I live in Burundi. Cyangwa I live in Bujumbura. Cyangwa ukavuga byose bibiri. I live in Bujumbura, Burundi. Nk'akarorero, where do you live? I live in Bujumbura, Burundi. Hari igihugu uvuga I live in Burundi, intara I live in Bujumbura, komine I live in Ntahangwa Commune, bivana naho uba. Hari zone I live in Kinama zone, I live in Kinama zone. Chabihinduka kuri quartier ho dukoresha at. I live at Muyinga quarter, I live at Muyinga quarter. Mba muri quartier Muyinga. Okay? Ari barabara uvuga on. Hakarorero uba ku y'umunani avuga ati I live on the F street. Ari uba ku ya kabiri avuga I live on the second street. Ari uba ku ya mbere avuga I live on the first street. Hayo n'abandi badakoresha amazina y'ibiharuro bakoresha amazina nka matwi y'inyana mugobogobo uvuga I live on Mugobogobo street, I live on matwi y'inyana street. Okay? Ari nimeho z'inzu dukoresha at. I live at number 24, nimero 24. Okay? Ku gihugu rero dukoresha preposition in. Burundi, intara in Bujumbura, komine in Ntahangwa Commune, zone in Kinama zone, quartier at Muyinga quarter. Okay? Ari barabara on second street, on the second street cyane on matwi y'inyana street. Nimero z'inzu at number 24. Adutanga address yacu kuyerera. Where do you live? I live in Bujumbura, Burundi, Ntahangwa Commune, Kinama zone, Muyinga quarter, 6th street at number 24. Tasubiramo. I live in Bujumbura, Burundi, Ntahangwa Commune, Kinama zone, Muyinga quarter, 6th street at number 24. Subiramo nawe. Chaguha yakanya. Bandanya. Okay, tugende twese. I live in Bujumbura, Burundi, Ntahangwa Commune, Kinama zone, Muyinga quarter, 6th street ya gatandatu at number 24. Ku nimero 24. Tugende ningoga rero. I live in Bujumbura, Burundi, Ntahangwa Commune, Kinama zone, Muyinga quarter, 6th street at number 24. Subiramo. Subiramo. I live in Bujumbura, Burundi, Ntahangwa Commune, Kinama zone, Muyinga quarter, 6th street at number 24. I live in Bujumbura, Burundi, Ntahangwa Commune, Kinama zone, Muyinga quarter, 6th street at number 24. Alright, tuvuge presentation yacu rero gushika ngaho kuri address. Hi there, my name is teacher FABRICE KINAMOVIES. I am 25 years old. I am an English teacher. I live in Bujumbura, Burundi, Ntahangwa Commune, Kinama zone, Muyinga quarter, 6th street at number 24. Ndasubiramo. Hello, my name is teacher FABRICE KINAMOVIES.
I'm 25 years old. I am an English teacher. I live in Bujumbura, Burundi, Ntangwa Commune, Kinama Zone, Muinga Quarter, 6th Street at number 24. Tugeze kuri hobbies, icyo umuntu akunda gukora muri leisure time, mwanya w'akaruhuko, kugira yirorashe mu mutwe aruhuke neza. Hari abakunda kuraba televiziyo, kujya gukina basket, football, kujya kugira natation, cyo swimming, koga, ni byinshi. Okay, ushaka kubaza umuntu ikintu akunda gukora muri time libre yiwe, mubaza what's your hobby? Repeat, what's your hobby? What's your hobby? Acha yishura my hobby is, ushaka icyo kintu ukunda. Nota bene, icyo kintu ukunda cyama kija muri ing form. Nyimba ari kuririmba into sing, ikiba my hobby is singing. Nyimba ari gutamba to dance, ikiba my hobby is dancing. Nyimba ari kuraba film uvuga kuraba ni to watch. Nyimba ari kuraba film uvuga ati my hobby is watching films. Okay, reka mvuge hobby wanje rero. What's your hobby? My hobby is reading books and doing researches. Nkunda gusoma ibitabo no kugira ubushakashatsi. To read bisigura gusoma, books ni ibitabo. My hobby is reading books, nkunda gusoma ibitabo, and doing researches, no kugira ubushakashatsi. Reka dutange umwidondoro wacu kwiye hagiyemo na hobby, icyo umuntu akunda. Hello everyone, my name is teacher FABRICE KINAMOVIES. I am 25 years old. I am an English teacher. I live in Bujumbura, Burundi, Ntangwa Commune, Kinama Zone, Muinga Quarter, 6th Street at number 24. My hobby is reading books and doing researches. So I will give you an hour. I give you time. The floor is yours. Yeah, that's it. Bica bikurikira rero kubaza umuntu intara avukamo. Hari benshi usanga aba mu ntara ateze bavukamo. Swat arababazanye no kuyiga akazi no kuramukanya. Biravana, impamvu ziratandukanye. Rero intara ubamwo itandukanye niyo wavukiyemo. Kubaza rero umuntu intara yavukiyemo mubaza uti what's your hometown? Hometown intara wavukiyemo. What's your hometown? What's your hometown? Repeat. What's your hometown? Acha yishura my hometown is Gitega. My hometown is Ngozi. My hometown is Chibitoki. My hometown is Bujumbura. Bivana n'intara wavukiyemo. Intara ubamwe ubu naho ubaza ati what's your current hometown? Hiyongemo kajambo Karen gasigura actual. What's your current hometown? Ubu wa mu ntara iyihe? Chawishura my current hometown is Bujumbura. Reka dutange full introduction yacu tugeze ngaho. Hello, my name is teacher FABRICE KINAMOVIES. I am 25 years old. I live in Bujumbura, Burundi, Ntangwa Commune, Kinama Zone, Muinga Quarter, 6th Street at number 24. My hobby is reading books and doing researches. My hometown is Bujumbura. My current hometown is Bujumbura too. Aho nukubera ko intara mvukamo niyo mbamwo ni imwe. Icyanyuma rero no kubaza umuntu marital status yo kumenya etat civile yiwe. Arubatse, yarahukanye, yarapfakaye, bimeze gute? Iyo ushaka kubaza umuntu etat civile yiwe umubaza what's your marital status? Repeat. What's your marital status? What's your marital status? What's your marital status? What is your marital status? Ubajije etat civile y'umuntu. Munisha kubwira nyimba yubatse arabikubwira, nyimba yarahukanye arabikubwira. Umuntu yubatse uvuga, nyimba wubatse uvuga am married. Munakubajije what's your marital status? Wubatse umwishura am married.
warahukanye umwishyura am divorced. What's your marital status? Am divorced. Umuntu yarapfakaye ukamubaza what's your marital status, akwishyura am widowed. Am widowed. Okay? Umuntu umubajije what's your marital status atararushinga mbwa yimirije kurushinga akubwira ati I am engaged. Suis engagé. Abayimirije kurushinga aba muri fiançailles. Hama haruri nta mukunzi afise, nta mugore cyangwa nta mugabo, avuga am single. What's your marital status? Am single. Nta mukunzi mfise. Okay? Hari wafise umukunzi mugabo batarabona, iyo uri kubiraje atari engaged, batimuje kurushinga, uvuga ati I am in a relationship. What's your marital status? I am in a relationship. That's it. Reka tuvuge rero full introduction yacu kugera kuri iyo point ya nyuma. Iyo umuntu yagusabye ati idondore kugenda imbere, ukavuga ukabaramutsa, hello, my name is teacher Fabrice KINAMOVIES. I am 25 years old. I live in Bujumbura, Burundi, Nahangwa Commune, Kinama Zone, Muinga Kota, 6th Street at number 24. My hobby is reading books and doing researches. My hometown is Bujumbura. My current hometown is Bujumbura too. I am engaged. That's all. Thanks for your attention, guys. Let me just welcome you to subscribe to our YouTube channel. Ndabatumire kandi kubona yamugira subscribe ku rubuga rwacu rwa YouTube kugira mutazahora mucikwa n'ivyigwa ducisha ko misi yose bizobafasha mu buzima busanzwe.